Okay. Amahoro neza guys. Twizere neza ko merewe neza. Kuri ino nzenya episode ku bijanye na programmation C, no musi turaba les opérateurs arithmétiques. Nkuko twayibonye mu somo riheruka, twabonye ico variable, tubona neza ama type de variable dushobora gukoresha. Mugabo turashobora kugira manipulation turiko turakoresha ama variable uri kurandika programme. Nkuko bizwi ama opérateurs arithmétiques sibwo bwa mbere kuko no mw'ishure turaziga. Hariho addition, soustraction, multiplication, division, tutibagiye na modulo. Okay? Muri aya ama opérateurs arithmétiques naho nyene turakoresha muri programmation ngiye turiko turamanipula ama variable. Addition nkuko tubizi turafata ibiharuro tukabiteranya, donc 5 plus 2 biza gutanga bingahe? 7. 5 moins 2 biza gutanga bingahe? 3. Multiplication 5 multiplié par 2. Notez bien, signe tuzakoresha ni étoile, ni programmation. Dutora 10. Division, reka dufate coroshe 3 divisé par 6 divisé par 3. Tuzagutora 2. Modulo nayo ni reste de la division. Okay? Ni gisigara muri division ata ama virgule mushizemo. Okay? Par exemple, 5 modulo 2 hasigara 1. Okay? Hama rero reka dutange exemple ku ntuzenya kuri programmation C ukuntu wobigira. Dufate nk'ubu exemple, dufise int, bisobanura yuko variable tugomba dukoreshe n'ama entier. Int a reçoit 2. Notez bien, ane tuvuga égal, tuvuga yuko a reçoit 2. Égalité ni égale zibiri, tuzoibona muri condition. Hanyuma b reçoit 3 et c. Hama iyi processus twabonye neza yuko ari initialisation. A doje kugira initialisation. Hanyuma c reçoit a multiplié par b. Hama iyi nayo tuyita affectation. Affectation mu bisanzwe uba waje kugira déclaration. Affectation nayo yerekanwa na signe égal. Okay? Hama ikindi naco c iza gutora bingahe? Tuca dufata 2 multiplié par 3, donc biza guha 6. Ça veut dire que c ngaha iza kuronka 6. Donc c'est 6. C reçoit B modulo A. C ironse bingahe? Ironse 3 modulo 2. Modulo 3 bonye neza yuko ari reste de la division, donc 1. C reçoit A plus B. Aha naho tuca dufata A ifise bingahe? Bibiri. B ifise bingahe? Bitatu. A plus B, C iza gutora 5. Okay? Hama hariho aga astuce ngomba ngire, par exemple. Okay. Supposons yuko mwigisha atanze ati C reçoit A plus B multiplié par 3. Abica bingana bingahe? La majorité bamwe bashaka kuvuga yuko icingana na 2,
donc 2 plus 3 fois 3, 2 plus 3, donc ça fait 5. 5 multiplié par 3, ça fait 15. Mugabo, nababwira neza yuko atari byo. Kuko mu kugira calcul, hariho loi dukoresha yitwa PEMDAS. PEMDAS bisobanura iki? Dutangura puissance gukarikira hagasubira multiplication hagasubira division, donc multiplication na division, hanyuma hagasubira addition, hagahereza soustraction. Rero ngaha ntabwo twogira kuko ntabwo twogira 2 plus 3 égale 5 hama tukaca dufata ya 5 twayigwiza na gatatu, ahubwo tubanza ngaha kuri multiplication kuko turabona neza ko ata puissance dufise. Tubanza ngaha, donc ça veut dire que c'est 9, 2 plus 9, iyi c'est iza gutora 11. Ok, hama kuri binya vya les opérateurs arithmétiques hariho ayandi ma opération dushobora kugira ku ma variable, ayandi ma opération dushobora kugira ma variable. Ok, bwa mbere na mbere hariho incrémentation. Incrémentation mu bisanzwe dushobora gutanga exemple nk'ubu twanditse a reçoit a plus 1. ok, ni nyene nayo nyene ni addition mu zindi, bwa la majorité uriko urakoresha ibintu vy'amaboucle bayita incrémentation. Hari iyindi notation ushobora kugira a plus plus, bisobanura yuko iyi notation ya a reçoit a plus 1 na a plus plus nico kimwe. Hakaba na a reçoit a plus 2. Sobanura ngaha urashobora kwandika non pas a plus plus mugabo a plus égale 2. ok, iyi notation yuku ni ya a plus égale 2 nico kimwe, donc izi tuzita ama incrémentation. ok, hanyuma hariho notez bien iyi hamwe n'iyi inye plus plus a nico kimwe mu gihe atayindi opération ijanye na a, turaza kubibona ku ma exemple. Hama iyindi hariho décrémentation. Décrémentation turiko turagabanya ikintu, tuje kuri exemple twatanze a reçoit a moins 1 nico kimwe na a moins moins canke moins moins a. ok, iyi tuyita post incrémentation, inayo tuyita pré décrémentation. ok, post na pré. aha naho tuyita naho plutôt tugira a reçoit a moins 2 nico kimwe na a moins reçoit 2. ok, iyi écriture ni donc byose nico kimwe. Iyo umuntu agize muri programmation a reçoit a moins 2 nico kimwe n'ugize na a moins égale 2, a bose banditse écriture zimwe. Reka rero tuje kuri exemple turabe ngaha anye kugira ngo tumenye ukungene tubikoresha
nk'ubunye iyo umuntu yanditse programme ukaca ugenda kuyisoma kugira ngo bize bikorohere. Fate exemple dufise int a na b, donc aha tuhejeje kugira déclaration y'ama variable tuza gukoresha type nde int. OK, hama tukaja tuvuga ati a reçoit 2, hanyuma tukaja tugira ati a plus plus, hama tukaja tugira ati b reçoit a plus 2. Reka turabe kuri no exemple mpejeje kwandika ngaha kuri tableau. Bwa mbere na mbere turabona neza ko dufise deux variables, type yayo ni entier. Hama ngaha anye turafise a qui reçoit 2, a reçoit 2, hama turafise a plus plus. Objectif yi exercice, donc exemple tutanze ni yo gukarikira a na b. OK, aha anye turabona neza ko twanditse a plus plus. Isobanura neza, tubanza kwanza kuraba écriture hari yanye muri ziduhejeje kuraba. A plus plus turabona neza yuko iri ngaha, donc isobanura yuko dufata a uko ingana kose tukongeraho rimwe. Isobanura yuko a tudufata 2 plus 1 bingana bingahe bitatu, donc a reçoit 3. Hanyuma dufise b reçoit a plus 2. A twabonye neza yuko yaronse 3, donc dufashe 3 plus 2 a, donc ni 3, aha naho bica bingana 5. OK, mugabo hariho ayandi mategeko turetse ya PEMDAS imwe twabona dufise tugenderako mu gihe turiko turagira amakalcule. Amategeko mu gihe donc dufise ama incrémentation n'ama décrémentation ari kumwe. Bwa mbere na mbere dutangura ku ma pré incrémentation, canke décrémentation, aha na hambere. Ugira kabiri tukagira opération simple, ubugira gatatu tukagira affectation, ubugira kane tukagira post incrémentation, canke décrémentation. OK, dufate nk'ubu baraduhaye, donc ndashaka gutanga exemple. Dufate nk'ubu dufise int a b c, déclaration de ces trois variables type entier. Hama tukaca tugira ati a reçoit 2, b reçoit 3, c reçoit plus a plus 2, b reçoit a plus c moins. OK, ama wakaca tubwira bati a bingana bingahe, b bingana bingahe, c bingana bingahe. Muri ico gihe b c, OK,
muri ico gihe turabona neza yuko ama operation presque nka yose ajya post-incrémentation na pré-décrémentation yagiyemo yabaye mixed. Ok, bwa mbere na mbere turafise, reka tuje kuri brouillon, turafise A ifise 2, B ifise 3, C A anye nta na kimwe ifise. Turi kuri ligne ya kabiri. Ligne ya gatatu turafise C qui reçoit plus A plus 2. C qui reçoit plus A plus 2. Naho tubanze kwanza turabe pré-incrémentation na post-incrémentation. Tubona neza ukungene twabitondetse. Notez bien. Pré-incrémentation ni plus A. Pré-décrémentation ni moins A. Ma post-incrémentation ni A plus. Post-décrémentation ni A moins. Kugira ngo byorohe. OK? Dufise plus A plus 2. Batweretse yuko kuri iyi règle ya calcul hatangura ama pré. Donc ça veut dire que notez bien, twabonye neza yuko écriture yerekana yuko A valeur fise tuyongeraho rimwe. Donc A ifise 3. Hama ubwira kabiri turabona neza tugira opération simple. Opération simple ni ya règle ya PEMDAS tugira, donc tugira tufata twayikurikiza tukaraba résultat dutora. Bisobanura dufata ya A, donc twagize pré-incrémentation, duteranya na kabiri. Ça veut dire que C reçoit donc 3 plus 2, 5. Naho dufise bwa mbere na mbere dufise B yari ifise 3. Ubu naho turahinduye valeur ya B, tuje tuvuga ati B reçoit A plus C moins. A plus C moins. A plus turabona neza yuko ari post-incrémentation. Iyi nayo iza ubwa nyuma ya vyose. Nta pré-incrémentation cyangwa pré-décrémentation ihari. Tugira opération simple, turaba ico A ifise na C ifise tukabiteranya. Donc A ifise 3, C ifise 5, A plus 3 iza gutanga A plus 3 itanga 8. Gira gatatu baca haza affectation. Affectation nuko ufata iyi valeur ukayihereza iyo variable. OK? Affectation nuko ufata iyi valeur waronse ukayihereza iyo variable. Donc B itora 8. OK? Hanyuma bwa nyuma tugira post-incrémentation na décrémentation. Post-incrémentation na post-décrémentation. Tubona neza ko dufise ngaha post-incrémentation, na dufise post-décrémentation. Bisobanura yuko dufata valeur ya A tukayongeraho rimwe. Donc A ikingana na 4, A plus dufata iyo valeur ifise tukayihereza 4. OK? Hanyuma ngaha C tugize C moins, dufata C tukayikuraho rimwe. Bisobanura yuko turonka 4. Bisobanura rero inyishu tugiye kuzandika A reçoit 4, B reçoit 8, C reçoit 4. OK? Reka tugire indi exemple kugira ngo turabe neza yuko ibintu twabitahuye neza. Bate nk'ubu dufise int A, B, C. A reçoit 2, B reçoit 2,
C, pardon. Amasenga, tu as reçoit plus A, B reçoit A plus C. Ok? Iyi ni indi example tushobora gutanga. Tuza kandi kuri ya brouillon yacu tukabanza kwanza tukaraba uko ibintu bimeze. Bwa mbere na mbere turabona neza ko dufise entier zitatu A, B, C. A reçoit 2, B reçoit 2. Hama hanaho dufise C reçoit plus A. C reçoit plus A. Bwa mbere na mbere turatangura ama pré-incrémentation canke pré-décrémentation. Donc niyo dufise ngaha. Bisobanura yuko aha A valeur ifise donc ifise 2. Iyo 2 dufise ngaho ca dufata tukayongeraho rimwe, donc ikiba 3. Ok? Aha turabona neza ko ata operation ihari, nta bintu duteranya canke tugwiza. Ugira gatatu haca haza affectation. Bisobanura ikintu tuzoba twatoye ngaha, donc ya A izo bifise ca tugihereza C. Donc C reçoit 3. Ok? Aha naho turafise B reçoit A plus C. A plus C. Bwa mbere na mbere turaraba neza yuko dufise pré-incrémentation canke pré-décrémentation. Turabona neza yuko ngaha dufise post-incrémentation, pré-incrémentation. Bisobanura yuko duhera kuri iki gifise pré-incrémentation. Ok? C dufata valeur ifise yariyo yose tukayiteranya ko 1. Aha ca turonka 4. Ok? Hanyuma ca tuza kugira opération simple. Donc ca turaba valeur dufise kuri A na C tukagira opération tukaronka résultat. Donc A dufise 3 plus C dufise 4. Ok? 3 plus 4 ca biba ingahe? 7. Opération turayihejeje. Hama igikurikira ni affectation. Affectation ni ugufata valeur uronse ngaho ukacuyihereza B. Donc ok. Hanyuma bwa nyuma turaraba yuko dufise ama post incrémentation canke post décrémentation. Aha kuri A turabona neza yuko ari post incrémentation. Bisobanura niyo ca duhereza ifise 4, donc aha yari ifise 3 ikigira 4. Ok? Inyishu rero ya byose turabona neza yuko A ifise 4, B ifise 7, C na ifise 4. Donc ahanye dukoresheje aya ma règle biroroshe cyane uyibutse gukora ama exercice nk'aya. Mugabo hariho gasopo. Dufate nk'ubu umwigisha akubajije cyo kimwe acaguha ati A reçoit 2, hanyuma B reçoit 3. Amaciye aza akavuga ati
A reçoit, B reçoit 5, C reçoit plus B. Hanyuma akaca agira ati A plus. Ok. Gasopo rero nari nshaka gutanga ni kuri iyi linya ya gatatu. Barashobora kuguhereza variable zibiri zifise amaegare guca. Mu bisanzwe signe d'égalité iva kuri de droite vers à gauche. De droite vers à gauche, ok? Ntabwo tugenda guca hanyuma tuva ino dutanga valeur de droite vers à gauche. Bisobanura ngaha A bwa mbere na mbere ifise 2, B ifise 3. Aha naho dufise B ibanza gutora 5, donc ça veut dire que aha 3 barayishe bayihaye 5. Hanyuma tudufata valeur ya B twaca tuyihereza A, bisobanura ya valeur ya B ni 5 igiye kuri A. Aha naho tuje dutora C qui reçoit plus B. Turabona neza yuko kuri za règle atangura pré-incrémentation na pré-décrémentation, bisobanura yuko aha B ca dufata ya valeur ya B twayongeraho rimwe, donc ikiba 6. Ok, aha naho dufise plus A. Notez bien, murabona neza yuko aha atayindi variable twayihereje, biroroshe aca tugirwa ko dushiraho rimwe kuko nta affectation yobaho mu gihe atasinya égalité ihari. Donc A ironse 6. 6 hama C. Aha turabona neza yuko C yatoye plus B, donc bisobanura yuko tuca dufata ya valeur ya B twayongeraho rimwe, donc ikiba 6. Hama nta opération simple ihari, hariho affectation, tuca dufata ya variable twatoye ngaha, bisobanura 6 tuca tuyihereza C. Ok, aha naho kuri A turafise post-incrémentation, donc nta signe d'égalité ihari, tuca tugirwa ko duhereza dugira incrémentation kuko nta affectation ihari, aya maregle yose gushika ngaha ntakora, donc ikiba 6. Dutoye 6, naho dutoye 6, 6. Muri ico gihe rero amareglema uyakoresheje ibintu bitajoroha cyane. Hama ikindi naco nokongeraho ni yandi ama opération kiretse aya manuzenya n'ayandi ma écriture ushobora guhura nayo muri codage. Bate nk'ubu urashobora guhura n'abandi bashobora kwandika ati A reçoit A multiplié par 2, nico kimwe na A multiplié A multiplication égale 2, A reçoit A modulo 2, nico kimwe na A modulo égale 2, A reçoit A divisé par 2, nico kimwe na A divisé égale 2. Amaécriture yose namwe. Iyindi nshobora kubahereza, notez bien, fate nk'ubu dufise entier zibiri, A reçoit 3, B reçoit 2. Hamwe na C, bien sûr. Ama tuciye tugira ati C reçoit A divisé par B. A divisé par B. Notez bien. Aha anye kubera ari ama entier,
uriko uradivisa donc 3 divisé par 2 dushiraho 1 nta mavirigire ku maantier itanga. Aha anyo bisobanura yuko C ironse 1, aha C ibifise 1. Gusa iyo aba ari double canke float nkuko twabonye izindi twagira ati A reçoit 3, B reçoit 2, hanyuma tukagira na C. Ok, aha tukaja tugira ati C reçoit A divisé par B, aha bisobanura yuko C kiba 1.5. Ok, baguhaye type entier n'amavirigire zerekana, ngaho type double canke float zerekana amavirigire. Bon, muri no somo nkuko tubibonye ma opérateur arithmétique turabonye neza uko ngene ushobora kumanipira amadonnées, turabonye ama règlement, turabonye neza yuko hari ayandi ma règlement mu gihe uri kuragirisha ayandi ma opération nka incrémentation canke décrémentation. Hama turabonye nuko amatier umuntu ashobora kuyakoresha, donc itandukaniro ku matier n'ama double mu ma opération. Ku yindi somo rikurikira turaza kuraba ico arico ama fonction, tuzere neza yuko tuzokorana pratique. Murakoze cyane.